nuko ikindi naco mwabajije ikirangamisi ngo kijaniranya ikirangamisi ngo kijaniranya kicihuta nagomba subire kubatomorera mu bisandiko mbwira mwebwe ariko simwe niko ndabwira nabatwumviriza babikeneye muravyumva reka rero ababatumye babumva inyishu ndabahaye muze kuyabampera ku itariki 15 z'ukwezi kw'icumi niho twashikiriza ikirangamisi mwarabikurikiranye none ndakubwiye nti mushinga ntaye mupfasoni munyamugambo mwigenga ku itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu azosohora itegeko rirari kabene gihugu kwitaba amatora ico kirangamisi ndakikubwiye buritegura kuko umukuru w'igihugu niyo yari kabene gihugu kwitaba amatora nzoca ndagusaba dossier ahubwo mwari mukwiye gushimira seni bivuze kare none witegura kubera ujuzo umunsi buritegura nagira mbaze wewe wakibajije wewe oba wubatse uri umusore nico gituma muri mwebwe ninde yubatse muri mwebwe mu bamenyesha makuru ninde munyimenyesha makuru yubatse atari ku rutoki wewe urubatse nagira ndakubaze umunsi uja gukwa warakoye ego uri umukwe mwiza wakoye none wagiye kuresha umunsi wo gukwa bubahwa abakomiseri dusangiye imirimo bubahwa bamenyesha makuru mwatwitavye bubahwa bakozi ba seni imbere ya byose mu nkundire dukengurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima mu nkundire kandi ndabakengurukire kubona mwabangutse kwitaba akamo twabateye mukaba mwatwitavye muri benshi kugira ngo tubamenyeshe aho igikorwa cyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 kigeze kuva gitanguye kwigenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2024 nkuko mubizi igikorwa cyandikwa ry'abantu bazokwitaba amatora mu mwaka wa 2025 haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze cyaratanguye kuva ku igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka w'2024 zegwa ku igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 11 n'inusu zo ku mugoroba byumvikana neza ko tugeze ku munsi ugira 4 kuva ico gikorwa gitanguye igitigiri tumaze kuronka c'abamaze kwiyandikisha mu gihugu hagati kugeza ku igenekerezo rya 2024 gitugutu umwaka wa 2024 nukuvuga inyuma y'imisi 3 iyandikwa ritanguye abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe ibihumbi 742 n'ijana cumi n'umwe nukuvuga ni bice hafi 29 kwijana dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 ku ntara ibitigiri byifashe uku gukurikira gushikejo ivyo uyu munsi ntibirimo mu ntara ya Gitega gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana n'ibihumbi 482 n'amajana 880 mu ntara ya Butanyerera gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 423 n'amajana 961 mu ntara ya Bujumbura hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 354 n'amajana 581 mu ntara ya Buhumuza abari bamaze kwiyandikisha gushikejo bangana n'ibihumbi 274
n'amajana 913. Mu ntara ya Burunga bangana n'ibihumbi amajana 205 n'amajana 776. Ibiharuro vyamaze kwiyandikisha hanze y'igihugu tukaba tubirindiriye ico gikorwa kirangiye kuko bitoroshe kuronka ivyo bitigiri ku munsi. Umugwiseni urakeje abarundi bamaze kwitabira ico gikorwa uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe hamwe n'izindi ndongozi nkuru zo mu gihugu. Aha twovuga urongoye inama nshingamateka, nkenguzamateka hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu biyandikishije ku munsi wa mbere ico gikorwa gitanguye. Tukaba tubakengurukiye cyane kuri ako karoro keza batanze mu kudutera n'intege muri ico gikorwa. Umugwiseni ugahamagarira abasigaye bakwije ibisabwa kwiyandikisha iryo sango ntiribarengane. Umugwiseni uboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko gutora ari uburenganzira n'agateka kuri uwo wese akwije ibisabwa, ko ari nk'itegeko kuri uwo wese arajwe ishinga n'akazoza keza k'igihugu camwibarutse. Dusavye abakozi bariko barandika abenegihugu kutadebukirwa kandi ko bokorana umwete, ubupfasoni, ubwitonzi n'ubwira vyabaranze kuva batanguye ico gikorwa gihambaye igihugu cabashinze. Ubasavye kandi kubungabunga neza ibikoresho bafise kuko ari ivy'igihugu. Turibukije kandi ko uwo wese yiyandikishije ko ategerezwa kubika adata kajya gapapuro bamuha atahana, ntagate kugwangara kuko ntigasubirizwa, nikazo kwerekana kugira ngo ashobore kuronka ikarata yiwe yitora. Urusansuma ruriko ruraba uno munsi niyandikwa ry'abakwije imyaka 18 n'irenga ngo bazotore bongere bitoze mu matora yo mwaka wa 2025. Abarundi bavutse imbere y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2007 nabo nyene bararekuriwe kwiyandikisha kuko amatora yo muri ruheshi mwaka wa 2025 azogera bamaze gukwiza imyaka 18. Iyandikwa ryo mu gihugu hagati y'abazotora ribera mu bibanza vyategekanijwe n'umugwiseni biri ku mitumba n'amakartie bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo bibanza birazwi kuko twarabishikirije, nta kindi kibanza na kimwe kirekuriwe kuberamwo iryo yandikwa. Umugwiseni uhamagarira abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye guhimiriza abarundi bakwije ibisabwa kuja kwitabira ico gikorwa. Amashirahamwe atari make yarasavye kandi yararonkejwe uburenganzira bwo gukurikirana iyandikwa ry'abazotora mwaka wa 2025. Abamaze kuronswa impusha zo gukurikirana igikorwa cyandikwa mu gihugu cose bangana na 91. 35 bo mugambwe SNL, 16 bo mwishirahamwe Onelope, 10 bo muri Sekab, 21 bo muri Akopa, n'8 bo muri Aba. Tuboneyeho kubashimira kuko kurorera ico gikorwa biratuma integuro y'amatora yizigirwa kurusha. Iruhande yabo baronkejwe impusha zo gukurikirana ico gikorwa ku rwego rw'igihugu cose, imigwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara sepi ibandanyiha impusha abo bose bavyipfuza kandi babisavye. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni usaba abarundi kutitiranya iyandikwa ririko riraba kino gihe na rusansuma iherutse kuba kuko si bimwe. Urusansuma rwabaye rwari rwerekeye iyandikwa ry'abenegihugu bose, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Turangije dusubira gushimira abamenyesha makuru mwebwe mwatwitavye, abakozi bariko barakora igikorwa cyo kwandika abenegihugu bifuza kuzotora, nabo bose bariko baritanga ngo ico gikorwa kigende neza. Murakoze, Imana ibampera umugisha. Akabazo kandi kambere gafatiye ku myidogo twumva mu bene gihugu mu buryo butandukanye, aho hari abatubwira bati twebwe batwimye umwavu twarihiye canke batwankeye kuvoma ngo tuterekanye ubupapuro bwerekana ko twiyandikishije. Hari n'abasitanteri batamwe gufata ingingo bagira bati
ubutazokwerekana agapapuro mu ikomine ndongoye ntaca azobaza mu ikomine. Mbega intumbero yoba yatanzwe na seni, itegeko rigenga amatora rivuga iki, byaba bimeze gute? Aka kabiri, birazwi ko mu Burundi hari abanyamahanga batari bake bafise karangamuntu z'u Burundi. Mbega umugwi mumbabarire gato, mbega abajeje kwandika batandukanya gute umurundi w'ukuri n'umurundi atari? Hari abanyapolitike bagiye baturondera batubwira yuko ikirangamisi ngo kimeze nk'ikibajaniranya mu gihe amatora azoba mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu, mva harashari amezi menshi. Bahagira bati nk'udufate Sebarundi atumye ko amatora ku itariki 7 hama itariki 9 z'ukwa 12 bwo nyine bagaca babasaba gutanga amadosiye n'ivyankenerwa, ati umwanya ni muto, ati ntibyoroshe kwegeranya izo ntonde zose n'uburyo busabwa narirya ngo atari buke. Nashaka kubaza rero kino kirangamisi ingene seni igisigura gute mu gihe hasigaye amezi azoba aratanda tugira amatora atangure. Hari n'abagira bati abakene kugira inani ntibazokoroherwa kubera ikirangamisi gisa n'ikibajaniranya. Itariki 7 Sebarundi yatumye ko hama 9 gutanga ivyangombwa, bati bizogorana ko tugira inani. Mbega haseni hasigura gute? Canke mbega hoho kuva mu kwa 12 gushika mu kwa gatanu kwa gatandatu abari ku ntonde bazwi amezi 6 yose, nta ngaruka bizogira kuri abo bantu bazo bari ku ntonde bazomara amezi 6 yose bazwi kuva mu kwa 12? Nutwa murakotse. Ikibazo canje iyandikwa ririko riraba, mbega gushika ubu nta ntambamyi muba mwarabonye mugira muti gushika ubu turabona intambamyi zi? Amatora yerekeye abenegihugu bose, hama abenegihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, ngira ngo musanze mubizi. Rero ntikibuza ko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata, kandi nabasaba bamenyesha makuru ntimuzoze muranoza inkuru, nimutangure kuvuga ivy'igihugu ko biri. Ubutegetsi bw'igihugu burafise uburenganzira bwo gufata ingingo canke yindi ku neza y'igihugu. So mugwi rero seni wogira ico bivuze ko kirekire, ariko twebwe tugize Imana bakiyandikisha ari benshi n'amatavya y'amavuta. Ariko kandi nakubahwa yuko mwavuze yuko kwiyandikisha kugira ngo natore ari uburenganzira. Ego ndagisubiramo, kwiyandikisha uburenganzira, gufasha umwenegihugu kumenya uburenganzira bwiwe si bibi. N'uburenganzira gufasha umwenegihugu kumenya uburenganzira bwiwe no kushira mu ngiro si bibi, sikosa. Nturanyugwa tubandanye. Ego abenegihugu barafise uburenganzira, ico bita droit, barafise nico basabwa, ico bita devoir. Leta rifashe ingingo yuko isavye umwenegihugu kuja kwiyandikisha sikosa, biri mu bivyo leta ijejwe ni education civile et citoyenne. Leta oui mu gihe abanyagihugu bikoreshwa umengo kumbure ku gahato, ntabwo amufise ko bishobora ko ntimuyica umujya. Igihugu niho kiri, igihugu kibandanya gikora, igihugu kibandanya kirera abenegihugu. Malariya iteye bavuga ati murondera umusegetera, utawuronsa arahanwa. Ikiza giteye leta iravuga ati genda mwicandagishe. Mwe ntibabacandaze, barakosheje. Leta resavye uko abenegihugu bitaba amatora n'uburenganzira bwawe, kandi ibintu bivuga nshimangira ntadidinganya, kuko ndabona muri kumbigira nk'inkuru. Si nkuru nico gituma twabatumyeko. Ibi ndiko ndababwira ngomba ko n'abenegihugu bavyumva, si nkuru. Leta irafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhumiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya, n'uburenganzira. Mwavuze muti abanyamahanga bafise karanga muntu, ikintu c'ubwenegihugu genda kino kivuga ko mu gihe bitaragaragara yuko uwitwa umunyamahanga afise karanga muntu n'umurundi, mu gihe bitaragaragara, vyagaragaye arahanwa. Mu gihe bitaragaragara yuko umuntu w'umunyamahanga mwise umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi batari vyo,
n'umurundi, nta murundi w'inusu, nta murundi w'igice, umurundi n'umurundi. Mu gifaransa nibo tomotse neza bavyita statut juridique. Umuntu ashobora kuba umunyamahanga akaza mu Burundi akaronka ubwene gihugu. Jeje bune nabonye itego ry'umukuru w'igihugu riha abanyamahanga ubwene gihugu bw'abarundi. Ivyo bibaho. Mugabo ka bwene gihugu mukamuza umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi, ahubwo mudufashe mumutubwire tumujane mu butungane badufashe kuraba uwo muntu ko yatwivye ubwene gihugu. Nuko ikindi naco mwabajije ikirangamisi ngo kijaniranya, ikirangamisi ngo kijaniranya kicihuta. Nagomba subire kubatomorera mu bisandiko mbwira mwebwe ariko simwe niko ndabwira nabatwumviriza babikeneye. Muravyumva? Reka rero ababatumye babumva inyishu ndabahaye muze kuyabampera. Ku itariki 15 z'ukwezi kw'icumi niho twashikiriza ikirangamisi. Mwarabikurikiranye? None ndakubwiye nti mushinga ntaye mupfasoni munyamugambo mwigenga. Ku itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu azosohora itegeko rirari kabene gihugu kwitaba amatora. Ico kirangamisi ndakikubwiye buritegura kuko umukuru w'igihugu ni yari kabene gihugu kwitaba amatora, nzoca ndagusaba dossier. Ahubwo mwari mukwiye gushimira seni bivuze kare. None witegura kubera uje uzo umunsi buritegura. Nagira mbaze wewe wakibajije wewe uba wubatse uri umusore nico gituma muri mwebwe ninde yubatse? Muri mwebwe mubamenyesha makuru ninde munyimenyesha makuru yubatse atari ku rutoki? Wewe urubatse? Nagira ndakubaze umunsi uja gukwa warakoye? Ego uri umukwe mwiza wakoye. None wagiye kuresha umunsi wo gukwa? Intambamyi udukosa nta vy'amavyera de nta mwongo uri sato ibidahizwe nta nyambo ibura akunzi. Nivyo hari utuntu duke twagiye turabona tw'ubuhinga nka no vuga nko mu kwandika hari hano twabonye bihenda ugasanga baracandika kuri za ntara za kera kandi birumvikana iyo gutanguye mu meza mushashutera amabavu. Hari nk'umuntu agira yuko nk'ubungira ndababwira hari karata karanga muntu nimwe yanditse ko province Burunga. Oya mugo wa province agize Burunga razwe hari wasanga ari yace yihenda agacandika Makamba province Makamba. Mugo turakora nta province Makamba iri hizo bayitwa Burunga, nta province Rutani zo biri hizo bayitwa Burunga, nta province Ngozi zo biri hizo bayitwa Butanyerera. Utwo dukosa twaratubonye.